yego umuntu arashobora kuza yuzuyemo umutima wa shetani akaguhanura ibintu nawe ugashaha shetani irazi kubesha irabia ikavyambika ikostime nziza ni karavati ku buryo uca wemera uti ibi nivyo kweri muga je simpendwa je ikintu ndacizigitiriye ko ntegeza gushika yemwe nzoteba muga ndashikato nana babwiye amadolari aha muragenda muje mu maformire ngo none hagiye gukoresha iformire yihavuge ngwiyi muzemvante mugabo umukenyero wanje ntawubuzi none muri ko mukina dame urabwira uwo mukina ingeno za gusunika nico shaka gushikako muga arabizi yuko ushaka gushika dame kandi je twiko turakina dame sinshaka bya bindi ngo sandame oya mubwira ntabaye umugabo mu rugo rwawe ndagwicaremwe sinemera jenda kina dame kandi ababwire burya ntimubeshe ntushobora gukina politike ngo igihugu gitunganye utazi gukina dame kubera n'amasenariyo yego ivy'igihugu ni senariyo uravuga uti objectif umunwa wose utegeza kuronka icurya urahejeje koma mwisanzwe nivyo mvuga abahinga bacaja kwiga koma nzosunika iki piyo iyihe nzogira uku ngira uku karaba umwasi iyagize akantu ko kugira ngo akubuze gushaka kuri objectif cumubona kare nk'ubirigara nasanze nabantu barya batakoze ikintu na kimwe abo barya batakoze immediate babadutera inzara nasanze aba komisionnaire nibo bambere batera ubukene mu gihugu ubu hari abagabo bariko bajana utunzane mu mihana beba vyita kumena amaso kuja kumena amaso abene igihugu urabona ikiro ndakigura 2,200 urabona nanje nzogurisha utuyatunzane bajana mu mihana bari bicaye umuntu ariko aririmira bicaye ubu yahagaze gusoroma bagira baje kurya ivyiwe bajya tutegeza kubagwanya bajya nta emwe ndabwire bati kigongwe nta kigongwe ndabafitiye nta kigumbagumba ndabafitiye bashaka barapfa n'inzara hari abambwiye ngo rega ngo kakazi twakora ngo mwaragahagaritse ngo ubuzima bwase wewe wakora akazi ko kwiba iby'abandi kora nawe ubirondere kujya abandi babirondera nta kazi rero gahagarara umuntu rero nabimenye indongozi muze murabimenya muze muragira uturima twakarorero umva nk'ubuje yako nakarorero uvuze uti hari hagasokre mbona urukwavu bwo ntaco gozana ukaraba uti reka mbwira abakanura babe baravyikorera ukavuga uti burya twarima karima ko muci yo je ndakunda naho mvuga aba bantu batari ndongozi je ndabakunda cagiye tugitanguranye n'ujya mugambe wo gutera uturima two muci hariho umumama umwe kandi navyo navyigiye kumwe na gihugu gawo umumama uwo mumama nagiye mbona shoye irengarenga mu kwindwi wesha ibirengarenga vyiza bifise ibibabi binini izirengarenga wazirimye ngo burya baratwigishije mutama ngo burya narimye amashu ngo aho ndimyishe hose raceshera y'ururengarenga ngo none ubu ndiko nasoroma zarengarenga amashu nariko arakura urumva ubwo bwenge yateye ishu aca kubitamwe irengarenga mu ndwi 3 ziba zeze aciye ashora urumva aciye aronka amahera aza kugura twatunda atagira gafu utuvuta entreta zashu nazo zigiye kwera none nk'ubwo so ubwenge zamurateka umutwe hariho ubwenge navyo nyene navyigiye muruta ibi byo kuvomera umurima muce imuruta nasanze hari mu 8 umurima w'itomate munini hejuru ku mutumba acambwira ko amazi avoma mu mwonga ndaraba ndumigwa cyandamubwira nti wewe utegereza nturugo rwawe mwubatse neza n'umugabo wawe kuko ibintu bishobora uri umudamu wenyene ngo nawe nawe wosanga afise umurima nk'uwo nawe urumva umugabo arafise n'umugore akaba afise ndavuga bwa wundi dupfa n'inzara tutari gupfa niho nataye kwiyumvira ingene umuntu aja kuvoma amazi yo kufyatura amatafari none jewe ndavyibuka tukira abana muci twaraca amahera yo gufyatura amatafari ingunguru 4 samoya mwamaje kuzuza ingunguru 4 z'amazi mugaca mufyatura ndavuga none umuntu wo kwivomera ibido 4 ku munsi wagize akarima ukagasasira neza mwibaza ko ibido 4 zivomeye hangana iki ku munsi
epro tufise abana birirwa bicaye aho bavuze uti umwe bido uwundi bido hanyuma muce muja gukina nani ntimugwanije inzara chaque bouche doit avoir à manger stratégie niyi nutwo tuntu uzavuga uti gira uku kuko iyo bashonje baraba umukuru w'igihugu ivyo ndabizi ndi ministre de l'intérieur narantaryamye mu nzara yo mu 2007 nuvuga uri ministre de l'intérieur hajya niwe wa mbere ugogwa kuko niwe w'amagogo batangwa kuyatako buramatari niwe batangura kuyatako na buramatari uzawumva nukuri ministre ngahi wanci inzara irabishe hajya ministre jewe ama message rero aranyica nukuri rabo ko mwobigira ibiharage ibe yaduze none hamwe na komine urumureke kubishora hanze none genda mu bigurire hajya mwabishoye ngo nukuri nivyo hari wabinyandikiye ndabwira nti je sinakomye induru mureke kubishora nkababwira nti uwo mubishoye ko umenye muzoja kubigura meshi ni none genda mu bigure rero ngo nukuri wari warabivuze wanka kumvira nyoko ukumvira ijeri niko bimeze mugabo tuze turahanurana none rero rega twiza aha turi ku musozo aha ndabaha vyinshi mugatwara ivyo mushaka urumva ikintu cya mbere ntimusubire kwigaya naho haza abantu babatwenga je ndabwire je ndumviriza abantu bambwira hari abantu bavanga mu Burundi ntibabona ivyo turimo ivyo ari byo nkabwira nti uburundi ari igihugu gitunze mwe murashaka kubona nk'akagabo nka jewe imbere ya Banque Mondiale nkabwira nti je umviriza je ntafasha nje kurondera mushaka kumfasha mpideni nzori bariha mpideni je ndase ko mu mfashanyo mpideni je mu myaka 5 nzondaririsha hariho wahora yari mu vice president yaratweza areguka arandaba ngo Burundi nte ngo yaguhawe yakoresha iki nije ndakubwira jewe mpa imiliyoni 100 mu myaka 5 nzoba ndabasubije kandi nzoba afise ayarenga imiliyoni 200 ngo gute ndabasigurira ndabona bacabara abana mu maso bacabirabira hirya kubera iki none ndabere kingenza yabasubiza bakayanyima mugaba gashaka ko mpifashaye twebeye kuguha imfashanyo mugabo ntidushaka guhingurana uzodusubiza ntimuze mwigaye rero umuntu azobatwenga ngo Burundi burakenye muramubwira muti biregarega bigumye n'ubugabo bwihebe murazigere vyage resi fisi yabivuze uwo mugani waciwe n'ifisi biregarega bigumye n'ubugabo bwihebe ifisi yabona umwungere ikabona iti urya mwungere nkagenda gufata ijya hebe urya mwungere aranyica muga ifisi karaba ikabona ibintu birekera ngo shanga bijya byo ndabitahana ngo birakorokatu hanyuma rero umwungere acuye akagenda ikabona bizogagirika ati birakorokatu ngo bikurikira bukebuke bikurikira ngo birateba bikoroke hanyuma azabona zishitse mw'irembo zirinjiye indani ngo shago bwabo bundi ngo biregarega bigumye kabisa nawe ntuze wigaye reka kwigaya muvuga ngo murakenye kuko hajya mwigaya ubwa mbere mushaka gutera ikigongo ngo uwo muntu ngo agufashe gusega ntibibaho kwigaya uburiko ni inzira yo gutera ikigongo abantu ngo bakunde bagufashe baguha imfashanyo iyemere kukomeye preve mwarayibonye mu 2015 hajya bari bazi ko atamezi 3 uburundi bushobora kumara hamabona amezi 3 araheze ngo 6 ntahera 6 babona araheze ngo umwaka ntwera umwaka babona uraheze abakozi ahubwo basigaye bahembwa ku gihe kare batahemberwa ku gihe hanyuma bararaba umunsi umwe bagira inama iyo nama harimwo umugabo w'umusenegale niwe yambwiye iyo témoignage baravuga bati none dufate strategy yihe ati ndababwire acarabwira ati mwarihenze ati burya Burundi ntimubuzi ati bijya mwagiriye Burundi yo mubigirira igihugu canje
ati nta mezi 3 yari guhera tutaje dupfukamye tuje gusaba ikigongo ngo mugo Burundi nzi ngo hajya mwarihenza ngo shaka mukarondera yindi nzira ngo mugabo kuva ngo bafatiye ibihano bajya nta na kimwe bizobakorako bati kubera iki bati bajya nta magogwa namwe batarabona kuva babaho nukuvuga bari iminize barazi ingene bibeshaho atanumwe babeshejeho nico twandababwira reka gutari ikigongo nta kigongo bazobagirira jana mandababwira none wewe nyene hari umuntu uragurira icupa utazishuza mukurako je mbwira ingene ushaka gufata ngo hewe ngo ngira guha icupa ataka ntuzi uri kuramuronderako ntibikunda shaka wirabe wewe nyene none uwo muntu ninde yofata imiliyoni 100 z'amadolari ngo akira uko nyene mwana wa mama abazi cari ko ararondera mugaragara babwira icambere no kudusamaza uze wanye kurondera ivyawe ngo bazompa imfashanyo none ntabahora babivuga ngo gera usaba imfashanyo ngo duhembwe ngo gera urondera imfashanyo ngo duhembwe meshi nguco uduza umushahara avuze kubera kindi ndakurondera imfashanyo ntitwogenda gufyatura inoti umufonctionnaire wese agahembwa ubuhembwa amashya agahembwa miliyoni 10 tukaraba ko muca mutunga hoya none ntimushaka guhembwa meshi none suko zifyatura ko ikinja gusaba imfashanyo sugenda nkazifyatura nkazizana ngaca umwe wese ahembwa miliyoni 10 abandi 50 abandi 100 none amahera ntimwamwe yarose ntazo babahende umugabo nyamugabo n'urya ivyo afise niwe mugabo iyemere rero naho bazobagaya mwebwe mwiyemere ico kibi cambere wemere igihugu cawe wemere kukomeye ubwira abantu bose uti uburundi nico gihugu cambere gitunze kwisi bazi kugira ndavyemere ko naje navyigishijwe urabona umunyamahanga kunyigisha ko Burundi ari igihugu cambere gitunze ari umunyamahanga ubu rero naho sinzi wambwiye mbere ntaranashikara cari hanze w'umurundi yasanze bazo Burundi kurusha uko tubuze bamweretse itungo Burundi bufise acavuga ati duhe avase rero ntiyumva ko dufise ivyo ducuruza duhe avase jewe kugira ntegera iki kibazo abashinwa bambwiye bati uburundi buraruta ubushinwa mu bunini sha nawe mugira muhe mubeshe bacavuga ngo okay twe dufise abantu bangana umuriyaridi n'imiliyoni 400 fata uburinganire bw'ubushinwa ubugaburire umuriyaridi n'imiliyoni 400 ati namwe mufise ibirometero kwadrato 27 n'ibihumbi 800 n'amajana 832 ati fata ivyo umubigaburire abarundi miliyoni 12 ninda za gutwara hanini kenda bugiriye exercise umurundi ni watwara hanini acavuga none ico mukeneye ni giki ntimwumva ko mwe mufise isi nini iruti y'umushinwa none kubera iki mudatunze kuturusha kugira ndavyemere hajya byaciye ku bati wanyu murya gatatu mukaryama 2 mufise umwanya wo guta munini cyane iyo mwa mukora muri uwo mwanya wo guta mwa mwimbura ibintu vyinshi muburaho mubikwiza mugashora bamutunze umuswise aca arashirako karangura ati ntiyumva ingene uburundi burushwe itunga n'ubuswisi ndamubajije ikibabeshejeho acanyereka umutwe ati none uwo mutwe namwe ntimuwufise ntituwufise nyene ni munini cyane dufise na munini none ko bacambirwa incabwenge z'uburundi ko birirwa barazitwiba bazicambirwa bazitwara kandi izo ncabwenge zigaca zija kugaya uburundi ko budateye imbere hateye imbere abo abarundi nyene bagiye guteza imbere birababaje Minisitiri wa Sante namubwiye abaganga bari mu gihugu kiraho bana igihugu kimwe kigatunga abaganga b'abarundi barenga be n'amajana 7 igihugu kimwe gitunze abarundi b'abaganga bavuye Burundi amajana 7 abo barundi nyene bakaca nibo bace batwenga Burundi ngo systeme ya sante ntinyaye nta kigenda mugabo hacaba umuganga umwe nawe babwiye bati ingo shayi wacu ngo duca tuguhemba imiliyoni 7
ati miliyoni indwi ateka twige ubuzima bakubwira ati uri dogiteri utegerezwa kuba muri quartier desa ikiriri upaga kurangahe imiliyoni 3 ubaho gute baramuteraniriza acasanga mu Burundi ahembwa amahera menshi cavuga ati sinza nuva za miliyoni 7 zose ziherera aho nyene muri ico gihugu ntutahana iyo wayatahara nobwiye nti nimugende muce muyaseha muyazane mu mareho nk'imyaka 2 muce mwigarukira tuzoba twarose umutahe duce tubaka igihugu cyacu iyo abarundi baba bakunda igihugu rega ko baducambirwa hajya twoje inama tukavuga tuti ku mwaka turungika abaganga amajana 2 bamara imyaka 2 bace bagaruka amahera yose bayazane duce turungika abandi urumva iyo ufise abakunda igihugu erega abandi niko babaho kavuga tuje kugira ivyo rero agenda babwire ku vy'ukuri ntitwigaye turatunze ahubwo dukunda igihugu gusa murabe ingene gica gitunga ubunyata mwanya uhaciye twamaze kuvyumvikana yuko ubu dutegerezwa gukingira itunga ry'igihugu icambere gukingira itunga ry'igihugu ni ressources naturelles n'aya mahera dufise kuko aya mahera niyo yerekana ingene Burundi bumeze je mbwira ufise imiliyaridi zinyegeje zirenga amajana 4 ugacugira amadolari atanyegeje adashika ni miliyoni 10 mugabo hari miliyoni zirenga 100 zinyegeje izo ayo madolari yoja habona gusa ndabwije ukuri ubu nyene bijya biriko baravuga ngoca mubibona Burundi wozubona bavuze ngo Burundi reka ndabakarero Tanzania igihe bakuye amaboko mu mpuzo mu myaka 4 ntibari bavuze ko ari igihugu a economy moya mu myaka 4 itarenga batanguye namwimvira ko twebwe twotangura utoza ubona mu mwaka uza ujye ukurikira bacha bavuga ngo Burundi igihugu a economy moya tuba dutanguye rero rwa rugendo vers l'emergence tubanze ibyo dufise tubigere ku mugaragaro itunga cy'igihugu tugire aya mantuzeye aya ubutare dufise tubukoreshe dushore iyi tourisme dukwega abantu erega uko muri ngaha mwese umwe wese yovuga ati je mu kwezi ntegeza kwega umuntu aza mu Burundi avuye hanze ko muri ngaha mwese je ndazi ko ari bake bo buri umuntu umwe mu kwezi bozana cumbwiriye sare mubona bari ngaha umwe wese hinje ngaha mu Burundi amadolari 200 mu kwezi ku mutwe w'umwe wese avuga ati je nije nakotse aya mahera araza tuvugana ukuri mwumva aranga iyi sare gusa tureke abari inyuma nanga haba yinjiye kwa ntidufise amadolari ndabwije ukuri ni twebwe dudakoka iki gihugu tukidandaze natwe tukivyaza umusaruro kuko Imana yakiduhari ciza cyane hariho ikintu kimwe rero muri ibwo gukingira itunga ry'igihugu nababwiye ko twari twagize igitero kubijanye n'ubutunzi baraduteye mu Burundi nimwiyumvire nk'abantu bahaye amadolari bagatwara muga ntibigere bazana ivyo bagiye kugura nuvuga basahuye uburundi mu bahanure uwuzi ko yarose amadolari agiye kwemporota ikintu akizana ntitwirirwe turasitana turonderana kuko urumva barazwi ku mazina barazwi nibazane ivyo bagiye kurangura kugira ayo madolari yacu agibere kirumara igihugu cyacu hariho ubuswahili nabonye mwe naho nyene urazi ko hari habo bahaye amadolari bene ntibigere bayabona we bakaguha amadolari muri berube biranditswe biraboneka mugabo ntiwigere ubimenya ko bayaguhaye waja kuyarondera ayo madolari bakubwiye bati wa madolari twaguhaye ntaco wazanye jewe mwarampaye amadolari
sawa ni munyereke rero muyame muri banki agasanga kuri konte ntayariko mugabo akabona ko yaje twabazi iyo banki ayo mahera yagiye ubu turi mwisakambura ryayo tumenye waciye yarye ayazane urazi kukwagiriza ko baguha amadolari abatigeze baguha nafite aho usanga guverineri mu Kayanza aramuhaye yo kugura ya ndege tugaca tubwagiriza ko atarayizana naho kuba ayo madolari ntiyamenye ko bayamuhaye Kayanza yaranize aho usanga nicyo gituma atarayizana hariho abantu nk'ubu baguma bavuga ngo none ya ndege ngo Kayanza yavuga ngo ko tarazana kumba usanga baramuhaye amadolari ntiyabimenya abandi bagabo baca barayatwara turamaze kuronka ayo maka nk'ivyo mu bisanzwe twebwe indongozi z'igihugu nitwe twari gufasha kurondera uwo muntu yayatwaye ninde noserema arahanwa kandi nagarukane ayo mahera ayo madolari murumva kumubwa buswahili none ubwo bukorwa n'abantu bato bato bukorwa n'indongozi nk'icyo ni ikintu twiboneye umuntu akambara iceyi baraguhaye amadolari ntiwemporose hari waje kunyitwarako ubu narumvise ugira kabiri nawe nyene ntabwira gushika mvuga nti jenge anje kwicarira muri iyo banki ndabe ko ntavaho ndayatoye ariko birabaje ibintu kugira bikogwe umukuru w'igihugu mpaka bari we yizira vraiment kubera mwamuzi fraude mwagize kugenda je nkicara kugira ikintu gikogwe vraiment bo ndababwire ubaho nzosubira kuja kwicara nzovayo nanje ndahakubuye nzovayo ndahakubuye nze ntereye abandi bashasha nakamara amaza service abwira bakore umukuru w'igihugu kurira kuza akicara akamarisa hari haho twaje na premier ministre twicaye amasaha n'amasaha biranka vraiment abantu hagenda baragayaga ngo nabantu ntibazi yuko bose nawe ko ari ibikwarasha bose nibikwarasha tuzomukina ngo hari ibintu muzi rero burya imikino yanyu yose ndayizi ngo none ngo ntabivuze ngo ubu ntaciye aja kuyandi badosi ngo azogaruka haheza amezi 3 ntituzoba tuyariye ayo mezi 3 amezi 3 asubiye kuvyibuka ego turiko turabikora ati none ntahejeje azogaruka haheza amezi 3 nasubira kuvyibuka ego turiko turabikora nyene cubahiro ngo none ntibiheze nico gikino mu nkina nico ituma ubuncanza nzocaza nicareho ivyo bikina mwahereye mu nkina ubu hari habo ncambwira nti ndungikira bruyo basi ndungikira bruyo kuri kurabikora biramaramaje kubona kugira mukore umukuru w'igihugu arinda kuza nk'ubu nk'ivyo je navuze none ndinde kuja muri banki kwicara ntegerezwa kubona umuntu yatwaye amahera y'uyu muntu kandi aho cabinyereka cabinyereka none harabuze mu ndongozi abajejwe ivyo bintu uwo muntu ari kuja gukora bagaca bagenda kumufasha nivyo ca bikunda twarahamara Maria n'umushikiranganje wa mbere twari tuzi ngo turi bihanganje baca bemera bakore baratuberera amaso nk'umusiba mbe murazi cyari cyo kubura amaso nk'umusiba umusiba ugenda ntugira amaso ushitse ahantu ugasanga hari obstacle uca wisubirira inyuma we bakuburira amaso urumva ntibakora baraguhenda ngo bakoze mpaka aha kugira imanza zije mu ngiro nzoja kwicarayo hariho abantu bari baratumaze barankira n'inzego z'igihugu kuhinjira ntuze umukuru w'igihugu abari wagenda nanje barafata nabigabasha mugana araboroheye nanje nta kundi urazi umuntu ko kwankira ko winjira ahantu uri umukuru w'igihugu je mpora niyumvira none nk'uwo mudamu nicaye imbere yiwe ari umuntu w'umuplanto wo kuri reception nkicara imbere yiwe plus d'une heure ntarengana nk'ubu yo duhuye cyane ko ariyumvira mu mutima iwe nta kantu yumva kamuzibura kubera kutamaramara byerekana ko conscience zero umuntu hatagira conscience ameze nk'umusazi kuko umusazi ni watigira amenya amakosa ariko arakora oyambwira umukuru w'igihugu kwicara imbere mu nyuma bamaze gutora bose akaba telefona baca baranyunguruza banjara muri secretary uwo mu secretary nicaye imbere isaha nta kintu yumvira erega burya hari igihe uvuga ngo ugira uhana abantu ugasanga uri kuhana abasazi kwa rojani hari n'umwe arigera yemera ko asara none umuntu atabona ikosa yakoze mwumva akomeye mu mutwe aha nzokwishinga ndiko ndavuga mbwa ndiko ndavura
naiga handiko ndavura avuga bati tuhebe tumaramare yemwe ibara ryaraguye bwabo rusabwa bimeze uko ryaraguye nk'ubu urumva nije nzogenda kuraba ninde yivye ayo mahera y'uwo muntu ko narumvise uwundi we bamutwaye menshi kuko baramutwaye ngira ngo muri yone urarenga uwo wundi wo numvise iyumviye kuguha amahera we ntubimenye ko bayaguhaye kugira baronke ingene bayiba nkani jewe nzoja kuvyironderera ngo ndafise abanserukira kandi ababwire ko kintu citwa digitalisation je ndazi yuko itavyaye inyana izovyara ishuri wemwe izovyara tu ivyara inyana ivyara ishuri izovyara tu izovyara ntituzi gusa ikizovuka ko kintu citwa digitalisation je kandi ababwire je nagiye numva umuntu ambwira aterega Burundi ati barabwira baye digitaliziyo baba babishaka ntibabeshe ngo hakenewe bije ati uraza amarogisiere yicaye ngaha mu ministeri ngenangana amarogisiere yicaye mu ministeri variye ni meshi banyegeje kubera banka digitalisation ntaho yashana urampenze ngo nukuri ntimakarorero ngo none ngo abavuga ngo babo muri corridor de face de sécurité ngo hakeneye digitalisation ati logiciel yakoze kuri DDR iri he ati mbwira ati logiciel abademobilize wararegistra n'ikarati gacisohoka n'amahera bakamuha ari uwo bahakabire ati none irya logiciel yacije amajahe aha duciye tuyishira muri corridor de face de sécurité aha byo nanirana tuyishize muri fonction publique byo nanirana mugaba cyabayinyegeza kuko baranka ko bijahabona hajya fonction publique kugira muze mu digitalize ndazi ko arije nzokwiyizira ndabizi urazi ministre yampaye message ambwira ati barariraguye umukozi yahembwe 1 miliyari wisa mu mezi 5 kuri konti we 1 miliyari wisa million mu mezi 5 nuvuga ahembwa 360 millions par mois n'abantu barya nkayo mahera bokwemera ko abadigitalize tuvugana ukuri bokwemera ayo urumva nayo tubonye je navuze umuntu ashobora kwiba mu gisoda ahantu twaba dutonze ku murongo ku idrapo akagira bari fictive akabishobora none hari umusoma wa komvyo arushuwe none hari akajagare aho muri fonction publique niho batokwiba bashobora kwiba no kubasoda n'abapolisi batoza umurongo gutya twama dutonda iminsi yose ni pero none hari umusoda aratagwa ipero ntuze ministre hari umupolisi aratagwa ipero mugabo aba bandi bakiyaraje hakabasoda fictive ubwiye uwuhemba uti mbwira igitigiri c'abasoda dufise ugaca uvuga uti ugabura indya nawe uti mbwira igitigiri c'abasoda ugaburira ntibigira bahuza ibiharuro ntibigira bahuza eko nukuri ndiko ndababwira erega murakeneye zikoze ari murari mumenye ibibera mu yandi ma service gutyo mwicaye kwirigara muze murahanurana fonction publique ndazi kugira habe digitalisation nzogenda nicareyo finance kugira habe digitalisation nzogera nicareyo ndabizi erega ari hahonzi baboshe urazi kugira tumenye igitigiri c'aba prisonnier y'abantu bafunzwe urazi ko vyakorewe muri presidence uravyibuka procureur general de la République aravyibuka kubera iki ubakura amata mu kanwa oyumvire avuga uti nkene yabapfunzwe umwe wese n'igihano ciwe n'imyaka amazeyo imyaka asigaje ico kintu kigoye kigantuzeho igihe twagera rusasuma y'abarimu iyumvire kunyegeza abarimu vrema twasanze abarimu 406 binyegeje muri ministère de l'éducation hajya ingo mugenzanje ingo mugenzi wicarire nga ingo mugenzi wicarire nga ingo mugenzi wicarire nga heba kwigisha uzuhembwe wicaye 406 nuko kusukuri hari ikinyamaje ariko ndavuga kuko byose ndavyikurikiranira emwe nuwo ntavuga amenye ko ndabizi vyiwe kuko mwarananye nyene ico bita kunana urabona inka uyijanye ku rugomero
naho usunika iguminana wumvuze digitalization vuze bije programme ntimushobora kuyemera ndabizi bije programme ntayo mwemera ndabizi mukamuzoyemera ku nkoni nzokwemera je ministere ya planification économique ndayishire muri présidence abandi bari bikanganyoni mubabona bagenda kurya mujya korangora muri ministere du plan naho kumbe ministere du plan jewe never nzovyikorera noye harukundi igihugu ntigisiganirwa mugenda muri bikanganyoni bije programme kubera nabagunduye décembre revision budgétaire izoba abashinga bateka mumfashe gusa mwebwe mumpe basi bimirika muze mumpe bimirika kuko burya barashobora kuza kubakorompaga mwari mubizi yuko none bibaho muri komisiyo hajya bagenda gafuga gosha akiri miliyoni 10 yaraje kajya article kavemo ukora ibishoboka byose agaca agenda kurujya wundi yaraje kajya article kavemo hakajya kuko amahera tombananiraso bazobahenda kugira ngo nanje mugabo muzoca munsigurira umwanya ko yawubahaye uzokwisi perposa ku yindi trimestre niya mwanya nanje nzokwemera ko akoresha amahera arabanza andemontrera ati ubu rero tezebe trimestre urabona ibi vyanditse nzobikora nibi nzobikora uzobikora ryari ibutakoze premier trimestre uzobikora ryari mbwira iminsi aca mbwira ati jewe ndemeye ubu dimanche na samedi nzokora ibaye iminsi ngahe tuyiharure turabe kwica ikorwa zoragikora kigakunda aho ni sawa ndazi bazobaheda hajye kuko tutabaye seriye ndababwire ntidushobora gushika 2040 ntidushobora iyi bije guhera mu kwindwi tumenye ko dutanguye urugendo tugenda muri 2040 umwe wese niyerekane ati jaya mahera azoshikana kuri iki kugira muze mu muhinyuze ega ijya ruwa doregrema nta kindi maze no kugira mwevariwe iri foko mwevariwa mukavuga wewe wamushikiranganje ntidushobora kuguhabije ugenda gupfisha ubusa ko tutabona wakoze iki ko ari watwebere ko ukora iki result iri he barigeze kumbwira ko jemaye bageze kuri 60%. Naho kumbe ntibarashikara kuri 10%. Tuzoverifya ubu ntavyo gufyina bihari nzokwemera mbe ministre diplôme nabone gouvernance urabona ni jewe inspection générale de l'État nayo ngira ndayikorere koga nabo nyene ntibafitine ngaha aba inspecteur ngaha muri ngaha inspection générale de l'État na inspection générale muri ministère dusanze ibyo twabonye atabibonye kwaheri tuje tubonye ibintu n'abatabibonye kwaheri kubereka atabibona ari hari ngo ndi inspecteur général muri ministère utari capable de voir les défauts ziri ngaha za gouvernance muri iyo ministère nta inspecteur urimo inspection générale de l'État itegerezwa gukora rero kandi bivuye inyuma aho turiko tugira iki dukingire itunga ry'igihugu turiteze imbere ico nabasaba rero mwese mwemere gukorera kuri programme kabisa magace mparamore yo ni hayi intumbero ndayishikako stade ubu sitwe twicereje vraiment mukabona ya amezi 8 azohera ro 30 juin mukabona tutazoba turakogwa ntimuze muvuye ngo ni defo yacu kubera FIFA niyo izozana umusezero ntushobora kwihenda ngo uze gukora umusezero ari wo wikoreye cya kibuga dushaka kibaye nabo batubwiye bati oplito ni muri Septembre mu kwicenda mugatwe ivyo twiyubakira komande yo gusakara niyo yatevye muganaho nyene bambwiye ko amakontenera 2 bamaze kuyaheza avuga aze yose hamwe azo amakontenera 6 abiri yamaze kuzura urumva ko yuzura tuzaturazana murumva ko ivyo bitaba bituvuyeko mugabo murabona aho ngeze jewe ndemeza yuko rotrantijwe kabisa tuzohagirira umunsi mukuru veye kiritirere gizobera muri stade none ni football tuzatugiye ukinirayo tuzohasezeza ujya musezero wahahora tuhakore neza hanyuma tuhakorera umunsi mukuru tubone yuko intambwe tugeze ko tuyibone tuti ibisigaye ni kwa kuboko
kutihambya hose mugabo mbeda batera inkuru muri mwebwe nyene wese we witera inkuru hariho uwinamu yavuga ngo mugaga basha kujya mugaba ararinda ngo gusambura stade kweri ega boye tubisambura bavuze bati mbe arasara hajya zoyubaka ntego cyane guse none ubu ugenda urabesha ingene hasa genda urabe wari yarahakanye nico twababwira ntihagire umuntu avuga ko dukenye muravye ibintu biriko birakogwa ngaha mu Burundi mu mwanya mutoyi ni vyinshi cyane ntimwagire umuntu rero ibi bijanye na 2040 mugwe mubifise mu mutwe umwe wese avuga ati muri gisata ndongoye muri 2040 kizoba kimeze gute ikindi kintu no basaba mumfashe kugwanya akarenganya mumfashe kugwanya akarenganya kabisa nchemvuga ntinawe uritwenga none ni bande barenganya ko ndababwiye ngo mumfashe kugwanya akarenganya ni bande barenganya sitwebwe nyene muri isare sitwebwe nyene muri isare none ko abene gihugu bava ko barenganywa sitwebwe nyene muri isare bamusitanteri mwaje mbe burya abasitanteri niho bari none musitanteri nkuki atadenosa akarenganyo kabera mu ikomine yiwe ko atigera avuga ati je bariko bararenganya zarampa raporo hanyuma niho bica binyorohera musitanteri wo muvyeyi none w'ikomine kubera ko abana biwe barira arorera gutya ega arashobora kuvuga ati none je nduhangara urya muntu yabigize tanga raporo kuumuruta none kubwira bura amatara uti ntabarabura amatara ega je ngaha ibintu vyayangaye mwanda babwire president wa tribunal de residence president wa grande stars president wa cour d'appel president wa cour supreme kai je ndababwiye nimuze mvuge ngo muri igenga ngo executive yabinjiriye jewe ndi umucamanza kizigenza muratega ministre ni yaza muzova ngo executive yatwinjiriye premier ministre ni yaza mugabo umukuru w'igihugu aje president wa tribunal de residence utegerezwa kumenya imanza zawe zose ziri mu ikomine zose izaciuza ngo nagonde utegerezwa kuzimenya uri residence mu ikomine yawe ukavuga uti urubanza naho ugungurujwe uyu muntu asimba avunika nuko yase kwemera intahishize ushobore kubwira musitanteri uti musitante umuntu muhanure areke kwirirwa araruhisha ubutungane asimba avunika igihe president wa tribunal de residence yabishoboye agahamagara musitanteri ati mpanurira urya muntu areke kuruhisha ubutungane